ibiranga umukobwa w'agaciro haleluya ni umuntu akunda ibikorwa umuntu akunda kwiga si kwiga ngo kujya kwishura mu ishuri gusa ni kwiga iby'ubuzima haleluya ni umuntu akunda kumenya Imana ishimwe nabahaye akarero ingene kera ndi muco naza ko nangana nawe andi basuba cyane kubera nyene urumva Imana ifite izasiga umuntu mugahambara basuba gose rero cyogera y'umuto ngana namwe hama nari mpoze cyane umuntu ushobora kuvuga ikimagaze gasi ko byari isiko byane mpoze cyane akakarore nagatanze mu gihe giheze hanyuma narakunda kuraba bose nkamuraba kabisa reka muraba kweli hama rero mama arambwira ubenda kubaza mu bibaza ko bizogenda gute abantu bazutinya ni ubaka bizogenda gute no mubaraba gusa atenja ngo bavugishije bazobimvya kugayana atamurimo atabwenge ugira kwanza baza mu wicaye ukorera mu shitaje mu wicaye ukorera muraba ngo Retonde ngira sakabazo mbona ngira sakabazo okay umva nico batwara rero aranyigisha ati ujya umushitsi aje bumenye ngana subira inyuma metse ashobora gusubira inyuma avuga ati ya wa mukobwa wanakanda bitoye ati yagize akabazo kimeze neza canke umenye amakuru umuntu atwaye arambwira ati umushitsi aje icara muganiriza amahoro bimeze neza rero niho kubera ntaye bwamenye iby'imirima n'iki naho haba ari kuzubona mubaza ibiguri bireza amahoro neza hariho nimeze neza imirima meze gute okay basikiye ndo na muganirije umukobwa w'agaciro rero ni umuntu w'umugwaneza umuntu yakira abantu neza sivyo neza ibintu bya customer care babisa gute kugira kwakira je iyo ngiye mu butike agura nk'ikintu unda kukarira muri ville ukamubwira icyo onye ukacirwa ashavuye mega sihari ukamura musubiga sihari ndamubwira burya umukiriya baga umukiriya n'umwami ugahariye abacu barenze mwakire utwenga uguwe neza haleluya iyo image izoguma umukiriya gushikana wa muntu yakirana neza ufite icyo cyose abantu ngaha anye kwakirana neza ituratahura ubushobozi bwiza uzurabona agiye kwa muganga arenze ushaka mwakira nabi bampasengera biziga ucuremba ucuremba cyane ugiye kwa muganga ufise inda igira ivuke wagize accident amaraso ariko arava bashaka ingina sinala inarekera umubaho umuntu akwakiriye nabi wasaba umusonga mushobora daza cumenga baragusonze rero umukobwa w'agaciro umenga nibyo gutwenga ariko ni bikomeye cyane umukobwa w'agaciro n'umuntu umugwaneza haleluya yakirana neza sivyo kandi ibintu bisaba ngo ibintu ngo biba byoroshe yasinzi biba byoroshe nibiko yuko tugiye kwiga ibyo kumenyesha amakuru batubwira bati uriko uravuga amakuru kuri televiziyo naho weza kubona message yuko akubwiye ko wapfuye uteza kuba amakuru atutwere inshuti bagenzi urwo waje kubona muzikurikirana amahoro rero waje kubura umuntu ofete n'iryo tegeko kugira rimeze ariko nk'abana b'abantu byatugora umuntu aje gukora wabuze aturabuze byo bwirumva kamere irihagaze imeze igeze aha urumva rero ngo ni ikintu gisaba kurwaho kuba agaciro biragwanirwa haleluya si ibintu byiza nuko nyene ibintu ufite n'ikintu ugwana buri gihe buri munsi ugwana cyo buri munsi kuba umugwaneza kuba umuntu avuga amajambo meza kuba umuntu agira ingeso nziza n'ibyizana biraguragwana n'ingwano haleluya turi mu ngwano reka turamuzi ibuka pastor Wafine atwite abwira umuntu akijwe ngaha yizera akamubwira ati karibu tugwane niko yamubwiye karibu tugufatanye umugambo haleluya urugendo rw'agakiza bakobwa urugendo rw'intambara sivyo tugwana niki n'isi haleluya isi dukwegera hariya sivyo Imana igashaka ko tuba neza abakobwa ibigaragaza murabizi senda kubisubira bibakwega buri gihe haleluya kugira uw'agaciro utegeza kubigwanya ntushobora kuba umukobwa w'agaciro uri umukobwa yamugorewe dufata akarero
nukuvuga ngo umukobwa w'agaciro nawe mwigisha abantu umukobwa w'agaciro utegerezwa kuba umuntu azimvye nawe uzi ukuntu nogishyira mu rindi jambo ni wa muntu bazi iyo bakweza atari yaja haleluya iyo bagukwegeye isi yuja uteza kuba umuntu azimvye ugateka akabishima hano ko ibintu none ibyo bakizwe by'ibigugu uzi wemere bakubwira ati ikigugu ntabwo igugira mugabo ube ukurikije ijambo ry'Imana rivuga haleluya ibintu byinshi ni birebire cyane ariko ngerageze gukoresha umwanya ni ukuvuga ngo hariho ikindi kintu ndashaka mpagarare ko biranga umukobwa w'agaciro muri imigani nyine 31:30 ari harakomeye imigani 31:30 avuga ngo akazuru gusa karahendana n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze ariko umugore yubaho uhoraho niwashima haleluya bavuze gute akazuru gusa karahendana n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze ariko umugore yubaho uhoraho niwashima haleluya aha rero tugeze muri faze yaho mu gihe yaho amarezo sosio za TikTok, za Instagram, za Facebook, za YouTube zikwega urwaruka, zikwega abakobwa. Uravuga iki? Aha ni mu nyambaro, ni mu mvugo. Haleluya. Tikum, andiko ndakora abantu babara je mu nyanka, ariko ni ibintu buri wizera wese tugiye kwiganira ukuri, sivyo? Haleluya. Ubona umuntu kuma rezo suje kuvuga ati no bamwana kasha, bacubaga yuko uri umuntu w'umunzu y'Imana haleluya uri umuntu yizera sivyo abantu baraza bakifotoza ameze gutya agira gutya wera hariya bapanze kuntu sivyo akaje yifotoza ngo ukimvira ndi gute naho umuntu ariko ari impacta cyangwa ariko aratanga karero kubizera iminsi yose uri uwizera uri kuraya like umuntu aratesa neze ne kwimva mbego umuntu kwanza nyigisha iki ubunyene kiretse akintu bitwenza wi mugabo mube maso mugabe bakobwa batoyi bacu izi mbuga nkoranyambaga amarezo sosio arica abantu agatuma wo wikengera ngo je simeze nkande sinteye nkande sisa nande sitakazuba rero niyo hataka kazuru karaheye kuba ngo nubwo usa gute mu maso utizera Imana ni zero avyumva ufise upanze gute shaka upanze gute Bibiliya iravuga ngo umukobwa mwiza ngo afise ntamunda hatoya musubire yanditse ngaho avyanditse muga kubera isinzi rikatwigisha hama tugenda jewe shasimeze nakumva kandi gace bikubabaza ako nashaka ndabwire ibi bintu bishugwaruka byinshi mumenye neza yuko ndazi ko ndiko ndakora aho abantu benshi bakunda kwiyumvira ariko ayo maso yawe urerembutsa sivyo iyo miwa myiza wasize agapokeze ufise umenye ko sikoza kujana mwijuru eho kujana mwijuru oya aho munda hato so kujana mwijuru ibyo suni yaso kujana mwijuru banashemurako sivyo kujana mwijuru sivyo emushatsi myinshi kiafa bitesa cyo kujana mwijuru sivyo none izo stile zawe nziza zo kujana mwijuru sivyo none oya yizera Kristo izo ngeso nziza bavuga yuko gute ngo ukwizera utagiye kuba ko bagupfuye sivyo ariko watangura kwizera utangura haleluya tangura wizera hano ko byiza birakurikira sivyo okay ikasima besanga ntwaye umwanya munini cyane rwose ariko sindabujije kwigira neza kunja mu nyuma yatubwira gufata umubiri neza umubiri sivyo hanyuma no gufata ngemu yawe neza Oti ngemu yawe neza ni kwiga buri jambo ry'Imana haleluya okay rero ingingo nkuru kace dufatira ko bivanye kuri iyo jambo twavuga ngo kubaha Imana nabango inkingi ku mukobwa w'agaciro kubaha Imana kandi doje utinya Imana mu byo ukora byose kwishuri imvugo zawe haleluya imvugo zawe
maze ko mu bakobwa no mu bamama barakunda gusaku naka hamwe izo mvugo zawe zirubahisha Imana buri gihe kubana neza n'abandi urabanye neza n'abandi ku ishuri muri kakabuye k'inkorabara kakabuye ibyihebe ku ishuri usanga ari ubwo bita ngo inkorabara n'ibyihebe hariya n'ibiki byose twirinde gukora umukobwa w'agaciro umukobwa arongera kumenya byinshi gukora kera niho batubuza kera niho babuza ba nyokukuru bacu babuza kwiganiga ariko ubu byarahindutse umukobwa n'urondera w'agaciro n'urondera kwiga kumenya byinshi mu buzima no mu bindi haleluya hari ijambo rivuga muri ahantu ari ahatebye cyane mu migani 31:26 kuvuga iby'ubwenge haleluya umukobwa w'agaciro avuga iby'ubwenge urarana ibyo uvuga uko uru rurimi nyamara baravuga ururimi n'akagingo gatoya ariko n'akantu bashobora kwigisha yanga gakiza ururimi haleluya niko ndagisubiramo nihuta twaravuze ku byerekeye gutanga umukobwa w'agaciro n'umuntu atanga umuntu ari genereuse n'umuntu byoroha ndazi ufasha umuntu gutanga kuvugisha umuntu neza ibintu byagucyoye atari wa muntu uvugisha ugasanga asigaye hejuru hari umuntu ko ndavugisha ngaha wasanga ishavu ryaduze haleluya hari ikiganiro nkunda kumviza ngo la douceur du cœur umukobwa cyangwa umugore n'umuntu akwiye kuba douce ahari wa muntu basi umuntu aje kumugana amuje ko amuha ituze ahantu ukuri ituze haleluya reka sindabarambiye cyane ikindi kintu nashaka mbere guhagarara ko gatoya mbere kurangiza kuba agaciro ni uzobyira biciye mu ijambo ry'Imana Imana tuzi ab'agaciro ariko nawe ukwiye kubyakira kubyemera akarere gatoya nawe ubwiye umuntu yigeze kumbarira yuko atamahamuye kimwe nzovamo uwo twari kumwe ngaha nawe yabwiye ni ibintu byafashije kugira ngo numve yuko atari wafise izo mu maboko yanje ni umuntu wa muntu basibizera ko ari we yogufasha ukuboko kugira ngo akwereke ahantu akubwiye yuko ataguhahamuye donc mu kazi atakwezi ko gukarira gufata nawe gucinyita na kimwe uzovamo ariko nashanda abwiye yuko icyo navuyemo cyose byavuye kuri we byavuye ku Mana haleluya rero ntihazohora umuntu aguca intege tuwe nushoboye wowe muzi kunakuriya wowe usuku va mu muryango wunye imeze gutya naka ntiyabishoboye iwanyu ibintu byinshi rabinge n'usara ibintu byere ntihagire kibanza muzoha ayo majambo mabi haleluya mutegeza kuba abakobwa bahagaze bashize amanga n'ibino bihe bidutera biduca intege haleluya reka ndangirize ku bintu bitubuza kuba agaciro hariho amapiyeje hariho imitego tubuza kuba agaciro hariho kwigeranya n'abandi nabivuze ukabona naka yambaye n'umuzi canke naka ndazi abahashe naka ameze uko ushaka kwigeranya nawe nta munsi n'umwe kwigeranya n'umuntu mu bintu nyene biboneka gucaya atari ikintu umwigiyeko c'agaciro byigeze bishikana mu muhanda ni kugira jalousie mu kindi bigutemeye kugira ishari n'inzigo rero ahantu byagirije umuntu oya rero kwigeranya n'ubundi bashobora kuza umuntu agaciro canke kushaka kongera kwemerwa ni kwa kuntu usanga umuntu akireye Facebook kugira ngo azore yifotoza yishira kugira ngo bamwemere basi wa muntu yamisikiza ko amubwira wow you look good wow usa neza haba bamaze kumubwira ngo bakorotse no kurondera kwemerwa n'Imana haleluya Imana deje yarakwemeye nashaka kwibutse neza yuko wari mu mugambi w'Imana kuva kera haleluya nuzarondera kwemerwa ngo umuntu yakwemera bivuga ko wemewe uruwa agaciro uko nyene uri mwiza uko nyene usa haleluya hari n'abantu baturiga bemera ko ari beza probleme urumva ariko nashaka yuko uri mwiza uko nyene usa ega jena tawe kera hari ukuntu
bihagishikira mwese aho twagarera fapase ugasanga ari kintu kuri wewe umenga ni ufite complex ni kintu udakunda kuri wewe umenga mushaka kunyegeza umwanya wose niko nari imeze sinabere kigeri byo mugabo mu cyangwa mu birangisi yose hari ibintu ntakunda kuri jewe friend akomeza gukira ni n'urugendo mugabo nashaka kumesha yuko kugira nyire cyabaye ikibazo gikomeye kuko urumva si ibintu banteye ko namaze gukura niko navutse meze okay ni mushobora gukora ibisanzwe rero bwiye bashaka ngo nasoni mushobora ngo nasoni ariko umaze gutara ko Imana yakuremye uvuga uti ndagushimiye urumva haleluya umaze gutara ko Imana yakuremye uvuga uti ndagushima Mana ko wandeye meze gutya haleluya ndagushima ko wampaye umushatsi muke udakura yego Mana ari umuntu yaririmbye ati ndagushimiye kubyo wakoze bose Lopez yavuze gute ndagushimiye kubyo wakoze ndagushimiye kubyo uzokora ndagushimiye no kubyo utazokora ndagushimiye ko umushatsi wanje umeze gutya sibyo ndagushimiye ko amatwi yanje ameze gutya ndagushimiye ko umeze gutya bipanze sibyo Imana yari guhaye ibona ko dinero kubereye none niyo tusatse kwese bimeze gutya akamara bibishiga wanje urumva ariko no gushima Imana kunyenusa nashaka kumweze kuvana mveze Imana ndagushimiye kusa ndagushimiye kunteye ndagushimiye kundeha haleluya niko Imana yashimiye kuzoreha yo kera nashaka kumuremera cyane ngo ngendeye cyangwa ati nta n'isoni ngende ndabavi nashaka kumukunda muri kuse mu nyuma adukora n'undi muntu yareha ngaha ati mbega Mana yangera aho ngaha mbega uriya yacafata ko ndumuje yantera iwanyu mva muri ya miryango imwe bapima metero 2 ngira yo aca niyumvira metero 2 aca niyumvira ngira ashaka kumuremekera ibintu birakome ko hari ahandi hantu kure asanga ari abantu bagufi cyane cyamvuga ni kaho minarira hari abantu barira kurengana kure hananje reka ntekereze urashaka gusanga icyo kintu kurarira ushaka hari uwundi agishaka ubona ushaka icyo hari uwundi ashaka icyo afite gutyo haleluya rero ukunye dutandukanye kuko Imana yashyize kutumera haleluya hari igihe ushaka kwigereranya n'abandi bantu basanga tukoresha ibyaha tora abagenzi bawe neza haleluya abagenzi bose ni beza abagenzi bose ni beza tuza voline basha abagenzi bose ni beza oya tora abagenzi bawe neza singira abagenzi icara windire mbega umugenzi mfise ariko ntwara heza ariko ntwara hano mbega umugenzi wanje mfise aratuma nkura mu kwizera aratuma ngira ingeso nziza cyangwa reka nsubize inyuma yumvire haleluya turifuza igihugu kirifuza abakobwa bagaciro namubaze muzo mwabura abakobwa mufise 18 mufise natwe muzogera kuri 25 muzogera kuri 30 40 50 ariko iyo wiyubatse neza ungana gutya uzogera hariya umuntu akomeye haleluya azanyiga nzo n'ibyaje byose haleluya korera Imana mu hose ndaza baje ngaha nyaza atari bose basengera hano ariko aho uri hose uregizi wanyu umukobwa w'agaciro aho ubaye mugira umukobwa w'agaciro ibindi ko ndababwira nanje bimbere iki sikuvuga ngo ndatungaye nanje bimbere iki ni kuba umukobwa yufashe agaciro n'umugore w'agaciro haleluya reka ndangirize hano kugira ngo abandi baze kugira ubwizigirwa mu bintu bito birugura imiryango mu bintu binini umuntu w'umwizigirwa ataramuntu ati yamuntu vrem wapi mubwiye ikintu kera BBC London urumva iyo minwa yacu ari umuntu avuga ngo just in post just in post wabitse wabikiri banki urumva maze ko bitugora abakobwa n'abagore cyakora gutera inkuru nakubwire shaka ngako kandi uzinake ati zinte zose sha don't worry the time ngirito nito ndafise umwanya nta mfise nje urasoko tumeze abantu bakunda makuru ni bande barayakunda maze gukiriza urumva rero umuntu akubwira ati iri nibanga umukobwa wibanga haleluya
Nuwatangura kuvuga yubaha umwana gutya awuzi umugore w'agaciro. Haleluya. Byose bitangura ubunyene. Turangize. Barabibaza ati none ni kuva ryari umukobwa abo agaciro? Kuva ryari? Hari imyaka byagenewe. Ubunyene utangura kuvyinga utarubizi. Itangura ubunyene. Ubu nimba utarubizi ubunyene tangura ubuye kumukobwa w'agaciro. Haleluya. Iyo myaka utangura kubona yuko hageze ko windazi ushakara hageze ko gisize hano uri tangura kuboneka umenga urimva kantu nyine akaruha gati nakumahaye kuko bisha mu Kirundi tiwambabona akayakumahaye bashikiriza ameze ngo bazikore kuvuga hari rero n'ubunyene umukobwa w'agaciro bitangura ubunyene ego nuko rero isi izokwamibereka yuko uhagize ikintu kiriya uzi ikintu kiriya niko bimeze n'ubu twava ngaho tugasohoka isi izokwereka ibindi bitandukanye n'ibyo tuje kwiga ariko iciza nuko zino nyigisho zihari. Haleluya. Ko twakoranye reka umuntu wese yumvise kino kintu cyangwa isi muri mufashije umenya ko w'agaciro bihere mu mvugo zawe bihere mu byiyumviro byawe no mu ngeso zawe. Haleluya. Nuko Imana ibahezagire.